Abantu benshi baracoka bariko biruka inyuma y'amahera. Abenshi nabaruhira kwiruka ariko ntibayaronke. Nawe ushobora kuba uri mu bantu birirwa bariruka inyuma y'amahera ariko ntibigere baronka amahera bipfuza. Bakazopfana intuntu y'amahera. Hagarika kwiruka inyuma y'amahera. Iri jambo uraryumvise? Mu cigwa cuno munsi nkuko twari twabibemereye tugomba tubereke ingene amahera ariyo yo kwiruka inyuma hakuyiruka inyuma. Nkuko twaba twabivuze ufate agakaramu n'aka block note uze urandika ahantu. Ukureho ibintu vyose bishobora kugusamaza tugomba twige. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Dufate uno muzingi kungana n'umiliyoni w'amadolari. Imizingi 10 ingana n'imiliyoni 10 z'amadolari. Imizingi 100 ingana n'imiliyoni 100 z'amadolari. Imizingi 1000 ingana n'umuliyaridi w'amadolari. Jeff Bezos afise imiliyaridi 117 n'imiliyoni 300 z'amadolari. Aya mahera leta y'u Burundi sinzi umwanya yomara kugira ngo ishobore kuyegeranya. Mu marundi aya mahera nibaza yuko atoshobora gukwira muri calculatrice. Wewe vyifashe gute none? Ushobora kuba ufise akazi nibisanzwe. Kaminuza ushobora kuba urayikungutuje ariko woraba kuri konte igihengeri. Kumbure wiriguridoga yuko amahera uhembwa adakwiye. Kumbure uri umunyeshure wiyumvira yuko uhejeje iyo kaminuza canke uhejeje iryo shure uzoronka akazi keza. Voilà, nta utogira ivyizigiro. Ariko none urashikaho wibaza uti mbega aba bafise aya mahera babikoze gute? Abantu bafise ibi bihera benshi bayaronse bakiri bato. Kumbure wo kwiyumvira uti bavukiye mu miryango ifise amahera. Kumbure wavuga uti bagiye mu kuzimu barayora. Uno munsi ushobora kuba ufise indoto zo kuzogura inzu, kugura imodokari nziza ugenderamwo, ariko ukiyumvira ingene uzobishikako bikagucanga. Ukavuga uti ibi bintu ni indyankurye. Ukibura ntubone inzira nimwe woshobora gucamo. Hamwe vyo bimeze uko. Ndakubwiye nti uriko wiyumvira ukutariko. Noba mbeshe. Wokora iki none kugira ngo ushobore gushika kuri izo ndoto zawe? Nibihe biharuro, nizihe equation woshobora gukoresha kugira ngo ushobore kuronka amahera wipfuza? Nawe woshobora kumugwiza tunga bigashoboka? Ego cane birashoboka. Kura 5 ngaho. Ndakwemereye yuko tuza kurangiza iki cigwa watahuye neza ico ukwiye gukora. Tugomba dufate urugendo shure rero. Ariko rero reka manze nakubwire wampaye inka. Ubanze ushireko umusipi, upfunge neza. Abambaje imyeko muyipfunge neza. Tugomba dufate urugendo rutoroshe. Ugomba wige ivyo utarigera wumva kw'ishure, ivyo utarigera ukubita ijisho kw'ishure. Nico gituma nababwiye nti iki cigwa muzane n'abana banyu ngaho bumvirize. Tuzofata urugendo twigire. Umviriza rero, twarabonye ahanyegeje ubutunzi bwacu. Uno munsi tugomba dufate urugendo tuje kuburondera tubwimbe tubushire mu maboko yacu. Tugiye hariya mu misozi ya kure. Iri barabara ntihave mugira ngo riroroshe. Ririmwe imitego, ririmwe ibintu societe itigeze ikubwira. Uri mu batanguye uru rugendo ariko urabe neza ntuhavuzimira mu nzira kuko si benshi bazorumara.
niho mukiri. Inyuma y'uru rugendo, ndasubiyemwo, inyuma y'uru rugendo rugoye, inyuma y'uru rugendo ruteye ubwoba, hari iki? Wewe mbega ubona iki kamaye inka? Hari inzahabu wampaye inka. Izi ni inzahabu originale, oropire. Ora wibaza yuko wozikura hariho hose, wozimba hariho hose. Eka. Inzahabu zisigura amahera menshi cane. Amahera adaharurika bayashira mu nzahabu. Umuntu afise inzahabu aba afise amahera. Umaze kuba ufise amahera rero nta kindi kiba gisigaye, ugira umunezero. Nta muntu atagira umunezero afise amahera yaronse mu buryo bwiza. Nta kindi kintu tubereka atari ukuntu tworonka amahera meza, amahera adacafuye, amahera atavuye mu bwicanyi, amahera atavuye mu busuma, amahera atavuye mu karenganyo. Ugatahura iki cigwa neza, uzorinda upfa udasubiye kwidogera amahera. Turi kumwe mu rugendo tugomba dufate. Nimba turi kumwe mu rugendo tugomba dufate, andika muri komantero uti yes turi kumwe. Utaragira subscribe twikubitako, utarafyonda kuri jeme honyorako, hanyuma utarafyonda kuri kakazogera sinya shirako umukono. Subira rero urabe yuko umusipi canke umukaba upfunze neza. We nawe washize ku mweko kaza neza, tugomba tangure. Nakubwiye yuko iki cigwa ari cigwa kidasanzwe. Igikuru nuko wabonye ikiri kumpera. Amahera uyiyumvira gute? Uyaronka uyakoreye? Uyaronka kubera abavyeyi bayagusigaranye? Wayahawe n'utuvyeyi? Mvuze utuvyeyi mwumve ko ari amashetani. Canke waragerageje uratera imitwe biranga? Abenshi kugira ngo babure amahera bivana n'ibintu vyinshi. Birashobora kuvana naho baba canke n'ivyo bemera. Hari ugusanga yavukiye mu muryango ukenye, agaca vyemera uko nyene, akavuga ati iwacu ntidutunga. Abandi mu madini basengeramwo bakababwira bati hahiriwe aboro kuko aribo bazoja mwijuru, ngo biragoye ngo kumutunzi azoja mwijuru. Ugasanga ivyiyumviro vy'amadini vyaranyoshe abantu, vyabagiza abaja. Ishure umuntu akiga atakindi kiri mu mutwe atari ukuronka diplome. Aho ashatangura kwiyumvira yazoja kudepoza ya diplome. Ibi rero navyo biraba intambamyi ikomeye yo gushobora gushika kuri ubwo butunzi. Benshi uca usanga bariko babaho ubuzima buhushanye n'ubwo bategerezwa kubaho. Uno munsi rero tugomba twige ukuntu wohindura ivyiyumviro kuvyerekeye amahera, kandi ubishize ku mutima birashobora kugufasha ubuzima bwawe bwose. Umusozi wa Hollywood niwo uvugwa cane ko abantu bajako kugira ngo barondere ibintazi bibaha amahera. Yandi majambo niho baja kuraguriza. Abaririmvyi bakomeye canke abakinyi b'amafilime akomeye canke abantu bipfuza kuba ibihangange bivugwa yuko baja kuri uyu musozi. Ariko izi ni za nzira twababwira zitabereye. Muramaze kumva abaja mwitanganyika, muramaze kumva abanyuruza ibigega vya leta, muramaze kumva abica abantu bakanyega ivyabo canke bagatanga amaraso yabo nk'ibimazi. Izi zose ni inzira zicafuye. Akabazo gatoya, woba wari bwashike ahantu wiyumvira gukoresha inzira imwe muri izi tuvuze? Kumbure ukavuga uti jewe wonyigisha kuja muri Tanganyika kurondera ayo mahera nogenda. Wonyereka inzira ija Hollywood hariya muri Amerika nogenda nkayaronka. Ingorane iriho bivugwa yuko ayo mahera uyaronse nawe hari ico utegerezwa gukora.
hari kimazi utegerezwa gutanga. Hari raporo yasohotse yerekana yuko ibice 68% vy'abatunzi bari ku isi bakoze bakabishikako, kandi bamwe bari bamerewe nabi. Warren Buffett afise hafi imiliyaridi 8 z'amadolari. Mwarabonye ingene yabaye umumiliyarderi. Mwarabonye ukuntu yatanguriye kudandaza amazi, azara yacisha kunzu hanyuma akaba umumiliyarderi. Howard Schultz afise imiliyaridi 3.5 z'amadolari. Nawe yatanguriye ku tuntu dutoya. Oprah Winfrey afise imiliyaridi 2 n'imiliyoni 600 z'amadolari. Yavukiye mu bukene bumwe bubi. Jeff Bezos, umukuru wa Amazon, afise amamiliyaridi 117 n'amamiliyoni 300. Nawe yatanguye buke atangurira kuri biblioteke, birangira afise Amazon ikorera online. Elon Musk afise imiliyaridi 30 z'amadolari. Nawe yatanguye buke. Sarah Brinkley, umurongozi wa SpaceX, afise umuliyaridi w'amadolari. Nawe yatanguye buke arabishikako. None ni giki aba bantu bazi wewe utazi? Ukuri nuko ibiharuro vyawe bidapanze neza. Kubwawe ibiharuro vyawe nuko amafaranga angana n'umushahara uronka ku kazi. Nutarakaronka yiyumvira kukarondera kugira ngo azogire bino biharuro nyene. Umunyeshure ari ku ishure yiyumvira kuzoronka akazi agahembwa umushahara. Nimba ufise ibi vyiyumviro ntushobora kuzotunga nkuko twariko turabivuga. Nimba ugomba kuronka amahera menshi mu mwanya muto, iyi equation yawe yuko amahera angana n'umushahara ntibizogushikana kuri ivyo wifuza gushikako. Hariho ikintu twese dufise. Iyo ukizimije canke iyo kikunaniye gukoresha ntaco ushobora gushikako. Ico naco n'umwanya. Akenshi amahera uronka usanga ahwanye n'umwanya ukoresha. Ukorera amadolari 200 kw'isaha, ukora amasaha 40 kundwi. Umuriyoni w'amadolari uronka mu myaka 24. Ana we yakuyemwe amatagisi n'ibindi bintu uba wakeneye. Ivyo vyose mu gihe kingana gute? Mu myaka 24. Murumva yuko mu gihe udahinduye umukenyuro wohava upfa aya mahera utayashitseko. Abenshi rero aho bikunda kutugorera nukugera umwanya. Ntituzi yuko umwanya ungana n'amahera. Wahava wibaza uti ni giki catumye aba bagabo baba abamiliyardere bakiri bato? Uti kubera iki none jewe ntamera nkabo? Ukuri nuko abo bantu bafise ibiharuro bitandukanye n'ivy'iwawe. Ubu rero umviriza neza, reka kwiruka inyuma y'amahera. Kino gihe rero formule niyi: uhembwa amahera angana n'agaciro watanze. Abenshi basanga ari nk'abakonsomatere gusa. Harabusanga bariko baravuga ngo ba Messi bahembwa amahera menshi. Bahembwa amahera menshi bivanye n'agaciro bafise. Iyo ufise agaciro kanini n'amahera uronka menshi. Inzahabu ifise agaciro kanini n'amahera bayigura aba menshi. Nico gituma usanga bahembwa amahera menshi. Ukabukoresha inguvu nyinshi mu gukora ntibisigura kugira amahera menshi. Naho harabavuga ngo gukora cane bituma ugira amahera menshi. Ati kwiga cane bituma ugira amahera menshi. Oya, ahubwo kugira agaciro bingana n'amahera menshi. Ukugira agaciro kanini niko inoti zijako. Je nibaza yuko abizi ibiharuro iyi kurube bayitahura. Agaciro no guha umuntu ico agomba, ico akeneye. Umuganga afasha abantu benshi yategerezwa guhabwa amahera menshi. Uko ukenegwa cane n'abantu
niko n'agaciro kawe gategerezwa kuduga. Nibaza ko akantu kumvikana. Mu yandi majambo, nimba udafise amahera, agaciro kawe kangana gute? Aho ni ukwiye kurabira. Ukenegwa n'abantu kugera ku rugero rungana gute? Voilà, ujya muntu n'uwo gaciro, okay? Uko kuntu akenegwa cyane nivyo bimuha agaciro. Voilà, ubu rero ikibazo gikomeye cyane dusigaranye niki? Ni gute woba uw'agaciro? Ni gute woduza agaciro kawe? Voilà, turabonye ko agaciro kangana n'amahera. Voilà, ni gute bovuga bati uyu muntu n'uw'agaciro ku buzima bwacu? Iyo abantu bavuze iryo jambo, ni jambo rihambaye gose. Uyu muntu n'uw'agaciro ku gihugu cacu. Uyu muntu n'uw'agaciro muri Afrika. Nimba bamaze kubwira iryo jambo, uri kuri kurube rifise insiguro nini cyane. Ni gute iyi kurube yoduga? Nukuvuga ni gute woduza ku gaciro kawe kakaba kanini cyane? Kuba ukora cyane ukaruha ukagomba guturika, sivyo bituma ugira agaciro kanini. Gukoropa murazi yuko biruhisha cyane gose ugahakwa no kumeneka. Dufate kundi nawe kurundi ruhande ari umu expert comptable. Ni comptable babandi bo kugwego go hejuru. Expert comptable. Munyumve neza, aba bantu babiri bose barafise agaciro, umwe wese ugiti ciwe. Mugabo uwakoropa n'umu expert comptable ntibafise agaciro kangana. Kubera iki badafise agaciro kangana? Umu expert comptable arashobora kuba kenewe n'abantu benshi. Mu yandi majambo, umu expert comptable naho yova muri aka kazi arimwo, abandi waba bamuhaye akazi kera kubera baramukeneye. Uko kumukenera cyane kw'abantu nivyo vyerekana agaciro kiwe. Mugabo uwakoropa bahagaritse akazi kiwe, bashobora guca baronka uwundi vyoroshe. Reka ndabahe nk'akandi karorero ku gaciro. Dufate dufise nk'umuganga w'umuspecialiste abaga umutima. Ugwaye umutima akawubaga, akawukurayo, akongera akawusubizayo nka kujya babigira mu Buhindi. Uwo muganga yoba afise agaciro kanini cyane, kuko abantu bahora bivuza mu Burundi buca bivuza kuri we. Muca mwumva yuko umuntu nk'uyo tumubuze, sha twiyumvira duti mbega basha ubundi tuzomukura hehe? Voilà, agaciro kiwe kabonekera ngaho. Mugabo umuntu akoropa bigoranye, biroroshe ko duca turonka uwundi amusubirira vyihuta. Nibaza yuko ibi mu bitahuye, ivy'agaciro mu bitahuye. Uko abantu bagukenera cyane niko uduza agaciro. Navuze gute? Uko agaciro kawe kaduga, uko uduza agaciro kawe, uko abantu bagukenera cyane niko n'amahera aba menshi. Elon Musk, kubera iki afise amahera menshi? Afise agaciro kanini. Jeff Bezos, kubera iki afise amahera menshi? Afise agaciro kanini. Aha nta bindi biharuro rero bikora. Agaciro twabonye yuko bingana n'amahera. Okay? Kiremwa muntu wese Imana ikimurema yamuhaye agaciro. Ubwa mbere na mbere, uruwa agaciro. Imana ntiyemeye kuza ngaha ku isi utari uw'agaciro. Ugomba ubumugaye amaguru, ugomba ubumugaye amaboko, ugombe ubutabona, ugomba ubutumva, uruwa agaciro. Ugomba ubumushomeri, uruwa agaciro. Voilà, agaciro twavuze yuko bingana niki n'amahera. Mwibuke nabajije ikibazo nti none aba bagwiza tunga bafise amahera nkaya, none bobo bafise iki twebwe tudafise? Mu yandi majambo, badugije agaciro kabo. Udugije agaciro, ubudugije amahera. Voilà, ikibazo rero kigaruka hahandi. Ni gute woduza agaciro kawe? Ni gute kurbe yoduga, yomonta amfreshe? Voilà.
abantu bakavuga bati yo dufitiye agaciro kanini cyane. Abantu batakubonye, abantu batakumvise, bakumva hari ikintu kibuze muri bo. Voilà. Ni gute twoduza agaciro kacu? Aha rero mutandukanye ibintu, si ukuvuga yuko ufise amahera wese aba afise agaciro. Aka kantu mukumve neza. Nka bamwe bagenda mw'ijoro rimwe bagaterura isanduku rya leta, ni ukuvuga ngo amahera yose yarimwo bakikorera bagatwara, ugasanga afise ibizu, afise amajipo agiramwo. Uwo muntu twebwe abantu adufitiye agaciro akahe? Arafise amahera, mugabo ayo mahera nta gaciro afise, kuko ako gaciro kari kuva kuri we. Turiko tuvuga amahera azanwa n'agaciro kawe, amahera azanwa n'agaciro ufitiye abantu. Nakahe gaciro ufitiye abantu? Nimba abantu bavuga bati ubu ni uw'igiciro ku buzima bwacu, abantu ntiboshobora kuvuga uko hanyuma ngo ugume udafise amahera. Ntivyoshoboka. Twabonye ko agaciro kangana n'amahera. Ni gute aho gaciro kacu koduga kakaba kanini tukaronka amahera menshi cyane? Voilà, aha niho cacigwa cacu gihagaze. Izi noti ni gute wozegeranya? Ni gute wowe w'agaciro ukegeranya izi noti? Ntiwoshobora kuba uri uw'agaciro kanini ku bantu hanyuma ngo ureke kwegeranya inoti nk'izi. Ntibishoboka, ntibibaho. Nimba utaragira subscribe, jeme no gufyonda ukazogera, burabikubita ko ngaho. Aha tugomba twige wampaye inka. Ca cigwa rurindiranye igishika ni ikinyene. Vya bihera ni ibinyene. Ubu ngomba ndakwereka ingene ibi bihera wobishira mu ntoke zawe ukabita. Mana yanje, none gabasha kwaguma tunyoteza. Mana yanje hoho ngira murambaga. Reka ndaritebe ko nyene. Ikintu kirahambaye. Amahera turayakeneye. Bibiliya ivuga ngo amahera nibimari vya vyose. Ubirabe mu musiguzi. Birabe mu gitabo c'umusiguzi igice c'icumi ku murongo w'icenda. Umuntu azokubwira ngo ntakeneye amahera azoba guhenze. Igihugu gikeneye amahera. Ukeneye amahera kugira ngo abana bige, ukeneye amahera kugira ngo wivuze, ukeneye amahera kugira ngo winezereze, ukeneye amahera kugira ngo ubeho mu buzima bwa misi yose, ugura ibifungurwa, wubaka inzu, ugendere mu modokari nziza. Voilà. Ugenda urashiramo akaririmbo, ugenda urasayangana, uti narakubonye Mana, narakubonye Mana, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mana. Aha munyumve neza, sindiko ndavuga mwena ya majipe. Umukuru w'igihugu avuga ngo ugaca ugenda uragara, gufise amamiliyaridi, gufise ibijipe 50, ngo ugara ibiki nawe uri shetani. Umuntu ugasanga ni miliyarderi gufise imirede agaca agaragara akagara afise ibijipe 50 ngo ni n'umugabo. Ubugabo bwahe uri shetani. Voilà, abo nyonga amavewiti rero b'amashetani, abo bagura amavewiti babicishije mu nzira zitarizo. Oya, sivyo naje kubabwira uno munsi. Ahubwo je ndiko ndababwira kunyonga imodokari y'iteka. Imodokari ivuye mu gaciro ufitiye abantu. Ni gute woba uw'agaciro ku bantu ukagera aho ugendera mu modokari nziza, uba mu nzu nziza, gushika yaho udasubira kugira ikibazo c'amahera? Iki nico catumye ntegura uru rugendo. Nababwiye nti ni urugendo rudasanzwe. Turi muri ca gisata kijanye n'ivy'iterambere. Itegure neza rero ndakubwire iryungane rikomeye. Nico gituma nababwiye nti kicigwa kirakomeye bagenzi. N'abana banyu mubazane bumvirize kino cigwa.
kiraberekeye cyane gose mbere gusumbya mwebwe. Ni gute woduza agaciro kawe ukagira amahera menshi? Twabonye yuko agaciro bingana n'amahera. Uko uduza agaciro niko n'amahera aba menshi. Urakeneye kukimenya. Urabikeneye cyangwa navyo ukeneye? Nimba ubikeneye andika muri komantere uti ndavyipfuza cyane wa mayinga. Jewe iryo jambo rero ngoma ndari gucumite ngaho. Ihangiro ni ryarindi mugibuke. Ni gute wohagarika kwiruka inyuma y'amahera, amahera akabari yakwirukako, ukaba ugomba kuba umutunzi ahambaye. Tora umuti w'ibibazo. Résoudre les problèmes. Solve the problems. Mu Kiswahili tatua tatizo. Mu Kinyarwanda ngira ngo ni kemura ibibazo, ariko ivyo birasa no mu Kirundi. Tora umuti w'ibibazo. Ngigi ijambo narinda barindirije. Ni wiyumvira cyane uza gusanga amahera ari ngaha nyene. Ukabona utoye umuti w'ibibazo bihanze abantu, amahera ntuzosubira kuyirukako, amahera niyo azokwirukako. Niwatora inyishu y'akabazo gato uzoronka amahera make, niwatora inyishu y'ikibazo kinini uzoronka amahera menshi cyane. Raba ingene Jeff Bezos yazanye Amazon. Yakijije abantu kuja kwirirwa baragura ibitabo mu butike, barindira amezi n'amezi kugira ngo bazoronka ivyo bitabo. Jeff Bezos ivyo bintu yabishize ku rubuga rwa Amazon. Ukeneye kugura igitabo ugenda ku rubuga rwa Amazon, bagaca bakikurungikira nko mu ndwi imwe kiba cagushikiriye. Ukaba ugifise vya vyiyumviro vyo kwiruka urondera amahera. Iyo nzira siyo ntizogushikana ku butunzi. Urumvise inzira nziza. Ushobora kutavyumva neza mugabo niyo nzira ya mbere ishobora kugufasha kuronka ubwo butunzi wifuza. Nimba ukeneye kuba umutunzi by'ukuri, nimba ukeneye kugira amahera menshi, ntusubire gushira umutima wawe cyane kuri ayo mahera. Ntusubire kwiruka washushe nguri kurondera amahera, ujaha na hariya nguri kurondera amahera. Oya, ahubwo rondera ingorane abantu bafise. Umaze kuzitora, rondera ukuntu wozitorera umuti. Solve the problem. Résoudre ces problèmes. Kemura ivyo bibazo. Tatua tatizo. Umaze kuronka inyishu y'ivyo bibazo, iyo nyishu yihindure business. Yihindure igikorwa cawe kiguha uburyo, kiguha ya mahera wifuza. Tugeze he mu rugendo mbega? Narimvuze nti tora umuti w'ingorane. Simvuze ngo nawe ukore Facebook. Oya, simvuze ngo ukore PayPal. Oya, uhava tubesha ngo warabuze ibibazo utorera inyishu. Dufise ibibazo vyinshi biduhanze vyarushe biraba ipomoni. Nimba utabibona, umviriza abantu mwegeranye. Umviriza ababanyi bawe. Umviriza abo mu izone yawe. Umviriza abo mu ikomine yawe. Umviriza abo mu ntara yawe. Umviriza abo mu gihugu cawe. Nigiki abantu bariko baravuga yuko badakunda? Nigiki abantu bipfuza ko kiba? Nigiki abantu bariko baravuga yuko kibababaza? Nigiki abantu bariko baravuga yuko kibaraje ishinga? Nigiki abantu batinya ko kitoshoboka? Nigiki gihanze abantu? Nigiki gikunda kugora abantu? Ibi bibazo vyose iyi ni business yawe. Abantu baza bararushe, bakeneye umuntu abakemurira ico kibazo. Ico kibazo maze kukibona, hanyuma ukiyumvira ukuntu wogitorera inyishu. Umunsi wa mbere, yinga rya mbere, ukwezi kwa mbere, voilà, uriko wiyumvira ku nyishu ya ca kibazo. Aha rero akabanga nakahe. Abatunzi bahambaye ku isi bafata umwanya muremure bariko biyumvira inyishu y'ikibazo. Natwe tugafata umwanya muremure ico twiyumvira ari amahera gusa, mugabo tutariko turatora inyishu z'ibibazo bihanze abantu.
aha niho vyose bipfira. Nico gituma navuze nti n'abategetsi iki cigwa uru rugendo barakwiye kugumviriza, kuko bafata umwanya muremure bariko biyumvira ku mahera gusa begeranya, bariko biyumvira amazu bubaka, imiduga bagura, amajipe bagura, amavewiti bagura, aho gufata umwanya muremure biyumvira inyishu z'ibibazo bihanze abo bajejwe kurongora. Narakunze iri jambo ry'uyu mukozi w'Imana. Abantu babona produit fini bakakwifuza bagashaka kumera nkawe, ariko ntibazi Imana yakoreye. Abantu bose muzi abakozi b'Imana bukuri hari abafo. Abukuri Imana ikoresha yabahaye formation ahiherereye mwibanga, atari mwabona, atari mwakomera amashi, atari mwagira like, atari mwagira commentaire, atari mwaguhezagira, atari mwakuzi, ariko maze kuronka ni gipapuro diplome yo mwibanga. Haleluya! Diplome mwibanga ni iz'agaciro gusumba diplome yo kwisi. Voilà, rero kumbure bamwe bivanye n'ivyo mwizera, bivanye n'ivyo mwemera, mushobora kuba mutamwemera, abandi mumwemera komeye. Aba bantu mubona baba pasteri bakomeye, aba batunzi mubona bakomeye, bafashe umwanya munini biyumvira ku kuntu botora inyishu y'ikibazo kanaka. Hari abo bitwara iminsi, hari abo bitwara amezi, hari abo bitwara imyaka. Voilà, amaze kuja kuri tere agatora umuti wa ca kibazo, akaronka amahera, wewe ubona produit fini, ubona ahagejeje, ntiwiyumvira umwanya yafashe ariko ariyumvira inyishu y'ico kibazo. Igihe yamaze ariko ariyumvira inyishu y'ico kibazo, arahantu aguma yiyumvira, aguma atembereza ubwenge. Wewe ari kuriruka inyuma y'amahera, wewe ariko uriyumvira amahera, wariko uriyumvira ingene woronka amamiliyoni n'amamiliyoni. Voilà, ayo mahera wari kuriyumvira ko woronka gushika n'ubu nturayaronka. Uguma wiruka, usubira wiruka, mbere wararushe no kuruha. Naho uyaronka uronka duke. Hagarika kwiruka inyuma y'amahera, hagarika gushira umutima wawe ku mahera, tangura wiyumvire ingorane zihanze abantu, wiyumvire ukuntu wozitorera inyishu. Ivyo aba ari byo bigutwara umwanya muremure gusumbya uko wokwiyumvira amahera. Niwatora inyishu y'ivyo bibazo bihanze abantu, uzogira izindi ngorane, ntuzosubira kugira ingorane y'ubukene. Ubukene uzoba ubusezeye. None muri Afrika twohava tukavuga ngo ntidufise business baka. Ibibazo vyaratubanye vyinshi ni pomoni. Mwagiye turacari kumwe mu rugendo. Andikuti turacari kumwe. Aha rero turagenze wampaye inka. Aka kantu nako karahambaye. Uratoye inyishu y'ikibazo gihanze umubanyi. Uratoye inyishu y'ikibazo gihanze naka. Aho arashobora kuvuga ati uramfashije cyane, aka kantu ndakaguhaye nawe nikagende kagufashe. Voilà. Turiko turavuga mbega inyishu utoye yofasha abantu bangahe. Nimba utoye inyishu y'ikibazo gihanamiye abantu benshi, n'amahera uzoronka azoba menshi. Nimba utoye inyishu y'ikibazo c'umuntu umwe canke ikibazo c'abantu babiri, amahera uzoronka azoba amahera make. Uri umudandaza ukoze ibotike, niwe muhamagaro wawe. Ni vyiza cyane uzanye inyishu y'ikibazo abantu bari bafise. Kumbure abantu bafata urugendo runini bagiye gusuma, rero urabavyaye, uzanye ibotike aho bari, ubu bazosumira iwawe, ukemuye ikibazo, urabaye uw'agaciro. Duza agaciro kawe rero kabe kanini. Iyumvire gusumvyaho. Nimba vy'ukuri uwo ari umuhamagaro wawe, rondera abandi bantu bafise mwene iyo ngorane, hanyuma ubahe ibidandazwa. Reka kubasereva gusa, ahubwo basereve neza gushika yaho bumva bakeneye wewe mu karere. Gushika naho vyoza gukorwa n'abandi,
abantu bazoguma biyumvira wewe bati no dukeneye naka batujya ntadusereva gusa ahubwo avuma agenda duteye n'igihuha tugasigara turakumbagara dutwenga. Voilà, menya ingene uduza kagaciro kugira ngo amahera abe menshi. Dufate kuri umwigisha w'ivya sport uhembwa amadolari 100 kwiyinga, ni vyiza. Urashobora gutuma ico gikorwa cawe kiduza agaciro. Ayo mahera wahora uronka kundwi urashobora kuyinjiza ku munsi. Urashobora kugira amareso yawe ukayashira online. Nimba wahora wigishiriza abantu Ingozi gusa ugatangura kwigisha n'abanyabururi, n'abanyamakamba, n'abanyabubanza, n'abanyarutana, ivyo ukabikora utiri urashikayo, ubikora online. Kare waronka amadolari 100 kundwi, ubu ayo madolari 100 uyaronka ku munsi. Voilà, mu ndwi ugiye kuronka amadolari 700. Aha rero mu Burundi ndazi yuko tugifise ubujuju, hariho ibintu tutarabona neza ku bikorwa online. Abandi barabaye abatunzi bakomeye, bigira ku matelefone, baronka amahera ku matelefone, baronka amahera ku laptop yabo batavuye naho bari. Iki naco ndifuza yuko coba ikindi cigwa gihambaye. Niyo twuguruka ngaha tuzobona yuko vyose bishoboka. Inyishu utoye ifasha abantu bangana gute? Voilà, ikemura ibintu by'abantu bangana gute? Si gukora cyane bizotuma turonka amahera naho gukora ari vyiza, ariko ukuduza agaciro k'ivyo dukora nivyo bizotuma turonka amahera. Iki kintu twagifata nkama amahera azozunguruka nk'imashini, amahera ntazokwigera tuva inyuma, azoguma dukwirikirana mpaka. Umaze gutora inyishu y'ibibazo bihanze abantu, menya yuko ubukene usezeye. Menya yuko uri w'agaciro gakomeye. Duza aho gaciro kawe rero uronke amahera menshi. Hama hariho impera y'abatoye inyishu y'ibibazo. Kugira ngo wige inyishu y'ivyo bibazo birashobora kugutwara umwanya niko. Uwakoze Instagram vyamutwaye umwanya, ariko Facebook yayiguze umuriyaridi w'amadolari. PayPal yaguzwe na Elon Musk umuriyaridi n'inusu. Iyumvire wakoze PayPal umwanya yafashe ariko arayihinyanyura. Imisi yose hama hariho impembo y'abatoye inyishu y'ibibazo. Iyumvire utoye umuti w'ibibazo byari bihanze abantu bariko bavuga bati uyu ni w'agaciro gakomeye. Niyihe ngorane ugiye gutorera umuti? Niyihe ngorane ugiye gutorera inyishu mu zihanze abantu? Ntufise ikibazo c'amahera, oya. Ufise ikibazo cyo kutabona ingorane wotorera umuti. Ayo mahera ubona ni bipapuro mu bindi, ni biharuro gusa bashira mu mashini. Amahera y'ukuri n'agaciro. Woshobora kugira ibinoti ngaho vyinshi mugabo ataco bikumariye. Amahera y'ukuri n'agaciro. Iki cigwa si c'amahera ahanini. Nivyo ufise amahera ukora ico ugomba, ugura imodoka ugomba, ugiye ugomba, ugira umwidegemvyo, ukora ico ugomvye, umwanya ukigombeyeko, utabanje kwiyumvira twa tubazo, mbega ya mahera yakura he, mbega ndonka hehe ayo kuriha inzu, mbega ko ngiye muri pension nzobigenza gute, mbega nzoshika gute ku ndoto zanje ko ata mahera mfise. Iki cigwa si cyo gushira umutima ku mahera. Iki cigwa ahubwo ni cyo kuntu woduza agaciro kawe bigatuma uronka amahera wifuza. Udasubira kwiyumvira mbega mbaho gute, mbega abana nzobigisha bigenze gute, bazorya iki, inzu nzoyiriha iki, mbega ko ngoma nje muri pension bizogenda gute. Ukaba ufise ibyo vyiyumviro, hagarika kwiruka inyuma y'amahera. Tangura kwiyumvira cyane ku ngorane
ihanze abantu wiyumvire inyishu wozana zokemura ivyo bibazo. Muri iyo nzira uzorinda usezera isi amahera agukwirikira udasubira kugira umucoko ukwirirwa uriruka inyuma yayo. Ntuhave witwaza imyaka. Ntuhave uvuga ngo uracari muto, ntuhave uvuga ngo urashaje, ngo ntiwotora umuti w'ikibazo kanaka gihanze abantu. Herman Bekele, uyu ni umwana w'umunya Ethiopia. Mu mwaka w'2023 yari afise imyaka 14. Mu bushakashatsi yakoze isabuni ikiza kanseri y'uruhu. Yaravye ingene abantu biwabo muri Ethiopia izuba ribagirira nabi ku ruhu rigatuma bagwara kanseri, acatora umuti w'iyo ngorane. Mu bana imiliyoni 3 bari bahiganywe, uyu acaronka agashimwe kuko yarahejeje gutora umuti w'ikibazo cari gihanze abantu. Herman Bekele abaronse amadolari 25,000 ari umunyeshuri. Iyumvira uronse amadolari 25,000 uri umuntu w'imyaka 14. Sumutahe. Nico gituma navuze ntikicigwa n'abana bato, mubazane bacumvirize. Twese dutahure yuko mu gihe tugomba kuba batunzi bukuri dutegerezwa gufata umwanya muremure turiko turiyumvira inyishu y'ibibazo bihanze bene wacu, igihugu cacu. Hanyuma ivyo bibazo tubitorere inyishu. Uko kubitorera inyishu bizotuma amahera adukwirikira ubuzima bwacu bwose. Bizotuma tudasubira kwirirwa turiruka inyuma y'amahera. Nimba udafise amahera, nuwo yaguha ntaco yo kumarira mu gihe udafise ingorane uri kuratorera umuti. Kumbure uburyo ndabivuzemwo ntibitahuritse. Hariho abantu usanga bavukiye mu mahera, ni vyiza. Hariho abantu usanga basigiwe amahera n'abavyeyi babo, ni vyiza. Kugira ayo mahera simvuze ko ari bibi, ni vyiza. Ariko uno munsi nimba udafise amahera, ntusubire kubabazwa nuko utagira ivyo bipapuro, utagira ayo mahera. Ubabazwe nuko udafise ivyiyumviro bizana ayo mahera. Ubabazwe nuko utaba uri kurabera uw'agaciro abantu. Ubabazwe nuko utari kuraba inyishu y'abantu. Ubabazwe nuko utari kurakemura ibibazo bihanze abantu. Aha bica bikwegana n'ibintu vyinshi. Aha nsa n'ubuguruye amaso. Abantu benshi baracakekeranya ico bagomba mu buzima. Benshi ntibaramenya ico bagomba mu buzima. Harabarinze basaza barihebuye, babona yuko ataco boba bagishikako mu buzima, barindiriye kurangiza ubuzima bwabo. Hari n'abakiri bato batarabona neza ico bakwiye gukora mu buzima. Niyo mwambwira ko iki cigwa cashoboye kubafasha, muri commentaire nzoca ndabategurira icigwa speciale kizomara imisi 6 turiko dusoma iki gitabo canditswe na Cop Maya. Ni igitabo kiryoshe cyane cafashije miliyoni n'imiliyoni z'abantu, kivuga ngo how to get whatever you want. Ngo ni gute woshobora kuronka ico wifuza cose mu buzima. Bamwe bose baza barihebuye kubera imyaka, kumbure warukiri muto, kumbure urashaje, kumbure ntibabona iyo uri kuraja. Aha bizoca bitora inzira. Tuzoheza iki gitabo uza uri ugwembe. Mwibuke yuko ibi bintu turiko turiga mu mashuri atahantu na hamwe twigeze tuvyiga, kandi n'ubu nta hantu na hamwe bigera bavyigisha. Mwugo rugendo rw'imisi 6, ku munsi wose tuzobaha video canke urugendo rurimwo resume y'ibice 6 canke chapitre 6. Azoba ari bonus très spéciale s'il vous plaît.
ariko ico cigwa sinzogitangura mutambwiye yuko icuno munsi cabafashije. Nababwiye nti mwebwe nimwabona birambira mukabona mugira muti twebwe vraiment ashakaza karabaye. Nababwiye nti abana banyu mubakubitire kumviriza ibi bintu. Uru rugendo rw'imisi 6 abana banyu ntibazoruharemwo. Jewe ndababwira nti muzoza mumbarira. Ndababwira nti mudupimire ku bikorwa ngaho. Abana bacu kino gihe ivyo bariko bariga murabibona. Rero ni vyiza yuko boronka n'izinyigisho zo ku ruhande. Izi nizo twise education financière. Ngo yadajendi kuriye. Ugo rugendo rw'imisi 6 ndiko ndumviriza by'ico gitabo ntavyo noshobora. Okay, none abana bawe ndiko bishobora. Erega nivyo hari hawo utoshitsa muga abana bawe ushobora gushika ukabubona wo butagitunga. Okay, ariko ayo mahigwe utagize yahe abana bawe bo bayagire basi abari bo bagaruka kukuzamura. Bagurira amamega biyumviriritse, bagurira amamega bigire kuri YouTube bige. Voilà, mu gusozera ndasubiyemo nti hagarika kwiruka inyuma y'amahera, hagarika kwirigura yumvira amahera, iyumvire umuti w'ingorane. Niwa bikora uko ntuzosubira kwiruka inyuma y'amahera, amahera ntiyazokwiruka inyuma. Uzobura niyo yakwiza, ubukene uzoba usezeye. Ntumbwire ko iminota 46 yose muyimaze muri gwa rugendo. Mana yanje mwaciye muri ya mashamba, muca muri ya mabarabara, muca muri ya myonga, none murahageze ngaha. Mana yanje, nta kundi mwebwe nibaze bareka mwarasisiye. Mugomba kuronka ubutunzi bwiza. Nimwakwirikiza ibi ndababwiye, ubutunzi ni cash. Bizoba bibinaniriye ninaba nanje nshoboye gukora ico nategerezwa gukora, ninaba vy'ukuri ndiko ndabafasha kubashikana aho mwipfuza, nanje ndiko ndaporogeresa buke buke ntera intambwe ku yindi. Aho nimumva ko nzoba ndiko ndatora inyishu. Narababwiye nti ntanzi icigwa kikagushika no mu misokoro, bivuge muri commentaire n'abandi babibone, azoba ari ntahe ushinze. Voilà, ivyo nanje birampezagira nkumva nogira ama esprit yo kubandanya urugendo ngononokewe. Ndizera yuko uyu muzagazaga uza gufasha abantu 98 kwijana. Oya sino kwijana nawe no, kuko hariho ibindi umuntu agikora urugendo rurabandanya. Ariko nimba ikicigwa caguhimbaye, cagushitse no mu misokoro, ugisabikanye n'abagenzi bawe, ugisabikanye n'abana bawe, ugisabikanye n'abato n'abakuze, ugisabikanye n'abategetsi, gikwire hose. Twironkere amakashi, twironkere amahera meza, amahera atavuye muri vya bindi vyose twadondagura bimwe bibi. Ntitwihutire kuronka amahera, ahubwo twihutire kuduza agaciro kacu. Ivyo bizotuma tudasubira kwiruka inyuma y'amahera ducoka tubira ivyuya, ahubwo amahera nayo azodukwirikira iyo tuzoja hose. Nimba wibagiye kugira subscribe, jeme no gufyonda kuri kakazogera bikore. Ahasigaye reka twibandanize gwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Iki kigo twacise education financière.
Nikora Augustin uwo murundi ari mu mahanga yarifatiye abarundi ngabahe ukuri ku Burundi hanacafuza ishirahamwe BBCC n'abarirongoye ngo mukuri dushira habona twigisha amacakubiri ariko niyo bata mu kinogo ntimuzorire ngo mwarahenzwe. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ikibazo ni igiki twokora kugira ngo ntidusubire kwiruka inyuma amahera, ahubwo amahera bariyo atwiruka inyuma. Icigwa kiza gukwirikira iki azoba ari bonus pratique y'iki cigwa. Tuza kurabira hamwe ingene ushobora gukemura ibibazo bihanamiye abantu hanyuma bikarangira uronsa amahera.